Muy buenas tardes Mwiriwe a todos los neza que están mwebwe reunidos mwese mukoraniye allá en hariya Venezuela, muri Venezuela en el estado Bolívar y muri leta ya también estado de Bolivar Amazonas, ndetse no muri leta ya con el Amazonas reverendo hamwe Everardo na Peña, Reverend Gerardo Peña, la congregación William, urushengero el William Libertador umurokozi y todos los que se encuentran reunidos n'abandi en el bose día de hoy, jueves bakoraniye 11 hamwe uyu munsi ku wa de agosto de kane este itariki año 11 2022, z'ukumunani mu mwaka wa 2022. todos los que están Mwebwe deponiendo mwese en los muriko diferentes muragira temas ico muvuze están ku vyigwa desarrollando bitandukanye ivyo para el muriko muravuga ko crecimiento kubwo y ugukura confirmar la hamwe fe no dentro de gukomeza los jóvenes que están ukwizera allí kugwaruka rwose y ruri continúen ngaho preparándose para ndetse mukabandanya la no kwitegura transformación. mwitegurira uguhindurwa Siempre el kwanyu. camino hacia la tierra Buri gihe prometida inzira ija mu gihugu c'isezerano es ni el camino en el cual inzira Dios traza por medio iyo de Imana parte de la ica columna de fuego, biciye muri marayika lo cual w'isezerano inkingi y'umuriro hizo allá en el tiempo de Moisés, ariyo yakoze cuando hariya lo mu gihe sacó ca de Egipto. Mose igihe yabakura hariya muri Él a Egiputa, través de la columna de fuego yo los fue biciye guiando mu nkingi y'umuriro hacia la tierra yarabarongoye prometida. iberekeza mu gihugu c'isezerano. Pero la misma columna de fuego que los Ariko sacó iyo nkingi y'umuriro fue la nyene misma que los llevó por yabakuyeyo diferentes niyo lugares, yabacishije mu bibanza diferentes bitandukanye hamwe sitios no mu en los duce cuales dutandukanye, para pasar a la tierra prometida se podía pasar en ariho un corto kugira tiempo, baje mu gihugu pero la c'isezerano misma bari columna gushobora de fuego los kuhagenda guió igihe por gito, otro rumbo, ariko iyo nkingi y'umuriro aparentemente nyene yarabarongoye en ibacisha verdad mu era yindi el nzira rumbo umengo, ariko en el cual Dios iyo ariyo quería nzira nyene probarlos Imana a yashaka ellos kubapimiramwo, si Imana habrían yashaka de servirle o kubapimiramwo no namba bazokorera Dios a Imana él. canke batazokorera Imana. Por lo tanto, en el Kubw'ivyo camino hacia la rero tierra mu prometida, nzira ija mu gihugu ahí c'isezerano hay muchas pruebas, las aho hariho cuales ibigeragezo los hijos de Dios, vyinshi arivyo los abana escogidos de Dios b'Imana pasan, abatojwe y como n'Imana somos bacamwo, los kandi kubera predestinados ko para entrar, twatoranijwe kera vamos a kugira ngo pasar tuzokwinjire mu todas gihugu esas pruebas. c'isezerano, tuzorenga ivyo Y bigeragezo ahora, en este vyose. momento, Ubu muri kano frente al kanya Jordán, porque nos ku nkombe ya encontramos ahora Yorodani, kuko ubu frente al Jordán, turi ku nkombe ya Yorodani, no estamos ntabwo turi en el caminar hacia allá, sino ntabwo que ya turiko estamos turagenda twerekeza hariya, en ahubwo esa etapa de Josué turi cuando mwaya estaba allí al ntambuko frente ya del Jordán, Yosuwa igihe yari ari hariya ku poniendo nkombe ya todo en orden Yorodani, y vyose ariko santificando el pueblo. arashira ku rutonde, O sea que ya ndetse es un n'abantu momento biyeza. Ni ukuvuga en yuko donde ari umwanya ubwo el pueblo de Dios ihanga tiene que llenar ry'Imana esos requisitos ritegerezwa kuzuza para poder ibisabwa entrar a la kugira tierra ngo prometida bashobore en kwinjira mu gihugu aquella ocasión. c'isezerano ca Y gihe en este kirya gihe. tiempo es a la Muri iki tierra gihe naho prometida ni igihugu del nuevo c'isezerano cuerpo y a la c'umubiri tierra musha prometida del glorioso n'igihugu reino c'isezerano milenial. c'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Y todos esos requisitos Kandi ivyo bintu tienen byose que ser bikenewe llenados bitegerezwa todos. kuzuzwa No vyose. puede ser llenado a medias, Ntimushobora sino que kuzuza todos kugeza tienen que hagati ngo ser mwuzuze llenados kugeza esos mu requisitos gice, ariko mutegerezwa para así kuzuza ibintu obtener byose bisabwa la bikenewe adopción kugira del ngo tutor. mushobore Ya kuragwa cuando el tutor va a n'umwigisha. adoptar Iyo a un hijo, umwigisha agiye tiene que kuraga tener ese hijo todos umwana, los uwo requisitos mwana bien. ategerezwa kuba yujuje Jehová ibisabwa byose. manténgase Nuko rero alrededor de gwaruka la mugume palabra mugumviriye ijambo y estudiando y kandi escudriñando, mwige porque murigenzure, esta es la kuko palabra, esta es iri el niryo maná del jambo, lugar iyi niyo santísimo que manu está yahera siendo aha vertido cane, iriko de esos tubos irazanwa allí en irasukwa Zacarías, iva mwa que ya mihehe muestra ibiri que son iyo esas dos ramas Zekariya yerekana, que ariyo mashami representan el abiri cielo, ashushanya Gabriel y la mwijuru, tierra, ashushanya Moisés y Gaburiyeli na Elías. Mikaheli, kw'isi O naho ni sea, Mose na Eliya. es Ni ukuvuga ese alimento espiritual ni el cual está imfungurwa zo siendo mu buryo impartido bw'impwemu al arizo pueblo de ziriko Dios, zirahabwa con ihanga el cual ry'Imana, vamos a obtener esa arizo fe zizotuma real. turonka ukwizera ko Agradeciendo esa kunyakugwa. palabra y lo que Mugumbire iryo entiendan jambo, ahora, kandi más ibyo adelante mudatahura ubu imbere lo van a gato entender. Pero muzobitahura. sin ese conocimiento, Ariko mutafise buno ninguno bumenyi, puede nta ser n'umwe ashobora kuja O mu sea que kunyakugwa. el Ni misterio, ukuvuga el gran ko misterio ari ibanga, de la ibanga segunda venida del rikomeye Señor en ryo este kuza kwa tiempo, kabiri k'umwami muri iki gihe. todo va a girar Iryo banga en el ryose conocimiento de la rizoba segunda venida rishingiye ku o bumenyi el orden bwo kuza kwa de la kabiri segunda canke venida, urutonde que es el séptimo bwo kuza sello kwa manifestado en la kabiri, tierra, arico kimotanije conforme c'indwi como kigaragaye Dios ku tiene isi ya nk'uko programado. Imana yamaze No kubitegekanya. basta creer Ntibihagije en una parte kwizera igice kimwe ikindi Tiene que ukacanka. toda Utegerezwa la venida kwizera completa ukuza kose mu para que mwuzuro así obtengan kugira ngo la fe de bityo Abraham. muronke ukwizera ko Así que Dios kunyakugwa. los bendiga, Dios Ni los ukuri Imana guarde, ibahezagire, Imana ibarinde, que kandi estén preparados, estén listos mwitegure mube para mugavye vuestra transformación, mwiteguriye aléjense guhindurwa de las kwanyu. cosas terrenales, Mwitwa- los cuales
no los va a llevar a ningún mushiburire lado, kure ibintu byose sino byo que ku los va a isi llevar aribyo bitazobajana n'ahantu na hamwe, derecho a la ariko ibyo tribulación. bintu byo ku isi bizobajana mu karo gakomeye, kuko ibintu byose byo ku isi hamwe n'ibiyayuramutwe n'ibyo bintu byose n'ibintu byose bibosha imideri n'ibyo bintu byose n'ibyo mu bwami bwa sekibi, ubwami bw'umwijima, ni ukuvuga mwe bw'igwaruka. Ntimureke ngo mutwagwe n'ibyo byose, kumbura ibyo birabagirana cyane kurusha kumbure ibiri hariya mu buringanire bwa gatandatu. Ibiri mu buringanire bwa gatanu nibyo birabagirana cyane, nico gituma wewe wihweje ibintu byose birabagirana. Ibyo byose biva bituruka kwa wa mumarayika yakoroka ari we Rusiferi. Yari umumarayika mukuru mwiza cyane, no kuvuga yuko ibi byose by'ubwiza ndetse n'ibyo bintu byose ibyo by'amarangi bisiga, ibyo byose biva kujya mumarayika yakorotse. Nuko natwe ahubwo turashaka kugaragaza gushushanya uburinganire bwa gatandatu, turipfuza gushushanya kugaragaza Imana. Kandi Imana we wihweje ikintu kimwe rudende kishushanya nibara ryera, niryo ryonyene ritunganye, ayandi mabara yose yarahungabanye. Nuko rero ntimureke, reka nongere ndabisubiremo, ntimureke ngo mwoshwe n'ibyo bintu byose byonona, byaba ibiyayuramutwe n'ibyo byose ndetse n'iyo mideri. Ibyo byose ntibizobageza ku kurongo kwizera ko kunyakugwa. Kandi byongeye muzirikane ko atari ugukabiriza cyane, sukurenza urugero, byose birafise urutonde mu mugambi. Kandi turagerageza ngaha ku mumbe w'isi kubaha data wo mwijuru, tukamuhimbara muri byose, tuzi yuko turimwo ubu bwami ntituraba ngaha. Nuko rero dushaka mwisubireko kugira ngo mushobore gushitsa mwebwe gwaruka ibintu byose muteza gukora mu ngo zanyu, mugakorera abavyeyi. Kandi ntimureke no kwiga, mutereza kubandanya mwiga ibisata murimwo, ibyo mwamaze gutegura mu buzima, kuko ibyo buri gihe intumwa yagendera biduhanura ati namba ukunyakugwa rejo, ibyiza nuko ejo yo dusanga umwe wese ari mu mwitwarariko wiwe, yaba abakuze bari ku buzi, ugwaruka n'abana nabo bari ku ishuri bariko bariga. Nuko Imana ibahezagire barinde, ndetse namwe bigisha b'abana nimba bahari, kuko ngaha kwifoto bandungikiye ndabona urundi gwaruka, sinzi yuko na Daniel nawe nyene yoba ari kuri iyo foto. Namba ari hari Daniel, Imana iguhezegere, haciye igihe nakubona, Imana ikurinde. Ndetse namwe mwese mwavuye muri Amazonas muze mubantahiriza bahari, Imana ibahezegere barinde mwese.